ngoma ndabwira no munsi ukuri byo kubaka ku madeni bigenda munatubwira ati BMBC jewe ngomba kwaka inzu miliyoni 100 ariko mfise aya naya jewe none mushaka kumpa inzu kwa amahana yaronka myaka 5 nkazotana ndayibamo kujya bigenda ibura bigenda mu bindi bihugu nyene bya immobilier uwo muntu cyatumubwira tuti karibu tukakora ivyigwa by'inzu yiwe tukaja kutwereka ikibanza ciwe aho kiri tukaja aho kiraba tuvuye kiraba akatubwira ati kiye kibanza mwaravye ni nawe dushikanayo tukamubwira tuti duhamera déplacement tugusange Mwaro tugusange mu Ruziba tugusange mu Kinindo tugusange mu Kamenge tuje kura ikibanza cawe akaduha ayo mahera aje kuyaduha tukagenda tukaraba tuvuye cyo tumukorera ivyigwa nabyo nyene aduhe aduha amahera yavyo kugira ntaze yihende ngo dukore ivyo bishobisho kujya kabandi bumva ngo amahera nani yateguye ngo ntiyakwiye kubera batumye ivyigwa batarafise ubushobozi bwo babwira yuko imiteguro imeze ukuntu. Rero igihe umuntu ashaka kuronka inzu akoranye na BMBC murazi ko vyoroshe kiretse ko bamwe mwumva turiko turabibwira abandi kandi mukene amazu ntimubaze ati bigenda gute abandi mukaduhenda kafise miliyoni 50 ukaza kutubwira ngo ndungikira ngo amafishe ngo yamazu mugurisha ngo ndawe hako kutubwira ati James senkani miliyoni muronka inzu confise parcelle mushaka kushaka inzu ya senkani miliyoni y'imiliyoni 100 y'imiliyoni 200 ukatubwira twagaya ama etage y'imiliyoni 600 500 kandi wamahera ufise yova mu inzu hamwe wemeye kubaka inzu ushaka urumva reko keshi abantu benshi baturaba ngaha bafise nk'ama parcelle cyane abafise nk'ama parcelle cyane bo biroshe cyane kwa amazu azimbutse kuko natwe iyo uguze inzi wacu muri diaspora city n'igiciro cy'iparcelle kiba kirimo yere wayiguza ahantu ibari sawa kiretse ko rimwe ama parcelle yanyu kwenda kutwereka hari usanga ari mu bibanza bitameze neza nk'ibyo muri diaspora city ugasanga n'ahandi imodoka itazoshika tamataro zoronka ibintu biri utazobironka mugabo ufite parcelle nziza canke ukwiri kose ifise impapuro urashaka gukorana na BMBC kugira ngo uronke inzu ihuye n'uburyo bwawe ni kuvuga twegera abantu badagura amazu y'aba miliyaridi kwera bayafise canke bigiza menshi dushobora kuyabaha ku madeni bakazoyaturira mugabo turakira n'abantu bakamazu y'amahera make miliyoni 100 miliyoni 70 miliyoni 200 miliyoni 300 bazi ko twe tunafise natwe muri BMBC amazu abaguha miliyoni 300 yonyene iwacu ni parcelle irimo ahantu heza amazu afise n'amatite de propriété voilà ameze neza kandi bariko barakunda cyane aba diaspora batari bakeye hanyuma rero ngoma ndabwira no munsi ukuri byo kubaka ku madeni bigenda munatubwira ati BMBC jewe ngomba kwaka inzu miliyoni 100 ariko mfise aya naya jewe none mushaka kumpa inzu kwa amahana yaronka myaka 5 nkazotana ndayibamo kujya bigenda ibura bigenda mu bindi bihugu nyene bya immobilier uwo muntu cyatumubwira tuti karibu tukakora ivyigwa by'inzu yiwe tukaja kutwereka ikibanza ciwe aho kiri tukaja aho kiraba tuvuye kiraba akatubwira ati kiye kibanza mwaravye ni nawe dushikanayo tukamubwira tuti duhamera déplacement tugusange Mwaro tugusange mu Ruziba tugusange mu Kinindo tugusange mu Kamenge tuje kura ikibanza cawe akaduha ayo mahera aje kuyaduha tukagenda tukaraba tuvuye cyo tumukorera ivyigwa nabyo nyene aduha amahera yavyo kugira ntaze yihende ngo dukore ivyo bishobisho kujya kabandi bumva ngo amahera nani yateguye ngo ntiyakwiye kubera batumye ivyigwa batarafise ubushobozi bwo babwira yuko imiteguro imeze ukuntu tuvuye tumaze guheza ivyigwa rero ivyigwa ni hajya tugira bicapu tugahora amadevi hajya tugira duti wewe inzu yawe zo gutwara urayafise uwo muntu amaze kuba yafise umva aca tugira amasezerano tugakoresha amahera yiwe mu kubaka inzu atadeni ryaca afashe kwera igi wacu uko bigenda handi hose ku isi hacaja kwinyungu byo nibisanzwe iyo adafise amahera akwiye acha tubwira ati jewe manje ngasubira inyuma iyo agomba kubaka kamera yiwe hari gaho bavuga ati je nta mfise yose mugabo mwaka nzo ndakwije akavuga ati tangura rero cyangwa imyaka 7 ndakwije canke 3 tangura jewe ndabashire ku kivi hanyuma muzoza murubaka kuyonda barungikira cyo nzi ko iyo nzu yanje mu myaka 2 canke umwaka umwe nzameje kuyubaka mugabo rero bake ne baronka amahera nkayo yo guheza inzo mu myaka 3 canke umwaka umwe canke imyaka 2
nico gituma ko tugira ivyo kubakira abantu amazu ku madeni aho uriha amafaranga makeyi ubufise nka 20%, 35%, 40%, hanyuma ukacuvuga ati ayandi rero jewe zindi miliyoni ijana zisigaye amajana 200 ntaho noronka ubu nyene ni yangurane ndozo ndaba ari ha myaka 10, myaka 5, myaka 15. Hanyuma rero tugira amasezerano tukakubakira yanzu hanyuma tukazoyiguha ukazoyiriha myaka 10 ningahe tukavuganye. Umva ni ibintu vyoroshe. Hari n'igihe rero ngizo ndozo kwideni umuntu hari nawe twakira badafise nayo 20%, kubera batwetse ko afite ubushobozi bwo kwinjiza menshi ku kwezi. Tukabona yuko bikunda ko mwaka azamaze kwisuganya cyane tukamwakira atade miliyoni 10 gusa canke 5. Bariho mwakira bari bacu bariko baranyumviriza. Hari nabo binjira amazu bimeze ukonyana n'abamaze kuyinjira. Ikibazo ni iki rero? Ko umva bikunda ko ubaka inzu yawe ku buryo bwawe mu myaka buhoro buhoro uzatubwira ati muzakoresha abandi wungitse. Ko umva ko ushobora gutangura inzu a credit naho buzanye miliyoni 10 tukakwakira ukadutera myaka myinshi mwege kwereke mutubaka inzu kandi mugomba ko mubishaka. Murazi ko nabwiye ko ikintu cyambe cekana ko umuntu agomba kwihenda mu by'amazu nuko utangura inzu afise ivyigwa bitarimwe amakuru akwiye, atazi aho amahera yiwazo azogeza, atazi nimba yazobura azoyakura he, umuntu akaza kwambamba ideni mu nyuma mu mabanki atari umwakire canke kandi twege nga muri BMB sukari kumubwira akiza ko akwije vyangombwa. Karibu rero hanyuma nguke ko tububakira amazu akwije vyangombwa arimwo ibikoni vya kijambere, mushaka gukoresha gaze, internet, ipromberi imeze neza, amavya amatara imeze neza. Hanyuma yuko niyo tumaze gushikiriza inzu igihe ubishaka dufite ubushobozi bwo gushaka ivyangombwa ugashika ibyami wawe naho nyene kandi kwideni. Nibiye kandi ko tumaze gushikiriza inzu naho nyene kagira akantu kagenda nabi kubera ari societe nini kandi ibikora kinyamuga. Ukeneye abantu baza gufasha maintenance muri BMBC kora ku telefone gusa ati BMBC karibu ukaba ugize urose umuntu aza gutabara. Nibuka kandi ko tuko tashira amada dacika mu bigwati byose bya Diaspora City. Abakiriya bacu nko guhera muri rishiriza bazoba bashobora kuronka ivyangombwa muri Diaspora City birimo amazi, amasare bakiriye nk'amanama, aho bakorera akazi n'ibindi. Urumva ko ari ibintu by'ukuri byiza. Ni kuvuga ubaka mu itongo ryawe tashaka kubakiramo inzu ku mahera aciriritse. Mugaye igihe uvyemeye uko urumva abarundi ugiye muri Afrika y'Epfo, muri Amerika, Burayi usanga imiryango iba mu mazu meza mugabe aciriritse. Sivyo? Aho uja hose ku isi. Mugabo hagezeho abantu mu Burundi biyumvira ko kwera kwa kuntu yashari na kwagupinga umuntu abango bandi ba mu maetage nanje mu maetage. Uya twe tubwira abantu tuti ushaka kuzagura inzu muri BMC 500 ya etage karibu. Ugura inzu y'imiliyoni 300 karibu. Uwifite itongo ashaka kubaka inzu y'imiliyoni 5 igereretse atana makariri mu nziza ifise ibyangombwa canke imwe amakaro mugabo itarifise intoyi itari amahera menshi cyane mu jango yose karibu. Rero twege tuvuga yuko uburaro buhambaye umuntu sakwiye kugira haba akubahwa. Bwiro nka ubawe nuko keshi wirinda kugendera ku bishobisho kuvyifuzo urabana ivyo mujyango ushoboye ntushire mu madeni adashoboka kandi BMC guha amazu ari hikaga bigakunda. BMC ifite agaparcelle baza kubakiramo inzu ushoboye. Iyo mubatse rero bake neza hanyuma mugire aho muba mubahwe na BMBC. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu.
abakiriya ba BMBC Group hanini n'abadiaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. Wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha kashi canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.